Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ku munsi wa kabiri igenekezo rya 19 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akikujwe n'umuryango wiwe abategetsi bakuru mu gihugu n'abanyagihugu yari yitavye ibirori vyo gusozera urumuri rw'amahoro kuri stade Nkurunziza Peace Park Complex Stadium y'Imakamba. Kubwo mukuru w'igihugu ico gikorwa carafashije mu gukangura ubwenge bw'abanyagihugu ku nyungu z'amahoro n'iterambere. Inyuma y'imyaka 17 ibikorwa by'urumuri rw'amahoro rutangujwe mu gihugu goba hari ico rumaze gushikako mu iterambere ry'igihugu n'umunyagihugu. Inyishu ni muri kino kiganiro kw'isoko mukagishikizwa na jewe Alexandrine Keza. Kaze mwese. Muri ivyo birori bisozera urumuri rw'amahoro ku ncuro igira 17 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarakeje abashikanye ubwo rumuri mu ntara zose mu kiringo c'imisi 46. Ese ingene bibereye ijisho kubona abantu warungikanye ubutumwa babushikanye hose ntibahure na mperanyi iherana ijambo n'ishishiro. Ivyo bitwereka ko izi ntumwa ntwarumuri zabaye abahizi badasanzwe. Kubona intwara rumuri zirumije ukwezi n'igice zigendera intara zose n'amakomine yose y'igihugu cacu zikorana n'abene gihugu mu munezero wo gusangira ikivi n'ijambo, zikaba zose umunsi zirangije ico gikorwa zidora ata numwe yatsitaye canke ngo agwe. Ni ivyo gushima kandi tubishimira Imana. Turabakeje mwebwe ntwara rumuri ku bukerebutsi n'ubutwari bwabaranze aho mwaciye hose. Ndashimiye cyane indongozi z'intara n'amakomine babakiriye neza bakaborohereza mu rugendo no mu bikorwa zagiye gukora. Ndakengurukiye bimwe bivuye ku mutima abigoye bakaza kubakira, ababazimanye, ababagabiye, ababahaye indaro ku buntu, ababafashije ikicaje kiriya ariko ku buryo budasanzwe. Ndakengurukiye cyane abumviriza ijambo n'abarungikanye kandi biteguye kurishira mu ngiro. Ndakengurukiye cyane indongozi zagize akigoro ko kuja kwakira urumuri rw'amahoro mu ntara n'amakomine zivamwo. Aha mbonerera akaryo kugukengurukira bimwe bivuye ku mutima icegera c'umukuru w'igihugu kuko yaragiye akatari gake kugwakira hamwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi kuko baragiye kuremesha abene gihugu muri ivyo bikorwa. Mwarafashije abene gihugu kumva kugwa rumuri atari kimenyetso gusa ahubwo ari ijambo ry'amahoro ribwiwe abarundi bose n'abanyamahanga ba mu Burundi, rukaba n'indamutso abarundi duhanahana mu bunywanyi n'isangira mutima vyacu. Mu ntumbero yuko ivyaranguwe n'ubwo rumuri bitibagirwa aho gwagiye ruraca mu gihugu cose, umukuru w'igihugu yaciye yerekana umugambi w'inyubako z'icibutso c'urumuri rw'amahoro mu ntara ya Gitega. Akaba yaciye asaba baraho kwitaho iterambere, amahoro n'umutekano kugira ngo bibe ishingiro ry'ubuzima bw'abarundi baheze baterere mwishirwa mu ngiro y'imigambi y'igihugu. Mu banyepolitike batavuga rumwe na leta babona ko urwo rumuri rw'amahoro rwereka abanyagihugu ibidahuye n'ivyo babayemwo mu buzima busanzwe mu gihe bamerewe nabi mu bisata nka vyose. Ku bwa Frederic Bamvuga inyumvira arongoye urunani Sefo Harusha, urumuri rw'amahoro ngo ni imwe mu ntumbero zo kwiyamamaza nk'umugambwe CNDD FDD mu gushaka kwizeza abanyagihugu ivyo batabakorera kuva muri kahise bakija ku butegetsi. Mu bisanzwe politiki ya CNDD-FDD uragitontu yagenda idendekeranya gushira Imana imbere, imuriza amahoro, ibikorwa rusangi. Ubiravye intumbero yabo yari imwe, yari intumbero ya propaganda. Propaganda nayo n'amajambo aryoshe yereka umunyagihugu ko ariko aragirwa ivyiza kandi atavyabo. Rero nico bita propaganda mu Gifaransa.
rero uyu munsi uravye izo muri z'amahoro n'ibindi niriwe ndadondagura ngaha bobishira ku munzana bakaraba kigeze bovuga ngo urumuri rw'amahoro rwazanye ibice bingana iki kwijana mu guteza imbere igihugu carateye imbere canke carasubiye inyuma. Nibaza ko uwo ari we wese na perezida rimwo uwo mubaza yoba igihugu casubiye inyuma, n'ikimenyamenya nuko ejo ndamubariye bati burya wewe twasanze ariwe musuma wa mbere uba amadovize mu gihugu, aho kuri byo wari umusuma wa mbere ntanaca avuga ati ngiye kwiruka kuri abo basuma, aho kwirukako azoshobora kwirukako ko ariwe musuma bavuze kandi bavuze abo bandi bavuzeho cane cane. Rero nkavuga nti igihugu c'u Burundi gisubira inyuma kuko yaravuze ati ejo bundi mushobora kubura imishahara, mushobora kubura imyavu, mushobora kubura imiti, ni ubwo rugero tugiye kujako wanyuma. None wumva izo muri zamaze iki? Kurya rero ibi ndabishira muri nzira ya propaganda, yarabananiye kugira imigambi myiza nyayo y'igihugu ituma umunyagihugu aronka uburaro bwiza, ituma umunyagihugu aronka amagara meza, ituma umunyagihugu aronka amashure meza, ituma umunyagihugu aronka imiti myiza. Ivyo byarabananiye. Muribuka Nkurunziza kiza tubwira ati nzubaka ingomero 6, nzubaka universite 6, nzubaka ibibuga vy'indege 2. Muri ivyo byose ni kihe yubatse? Abamusubiriye bagize iki muri ibi? Nibemere twicare tuganira akazoza igihugu cacu. Ivyo vy'imuri ntaco bimaze, ni propaganda mu zindi. Ndaganira cyane n'abantu bari Burundi barambwira bati rega twabuze ibitoro. No kuvuga udutoro tuhari dukoreshwa nabo nyene, dukoreshwa muri bya propaganda kuko atabindi bashobora nutwo tuntu duto bashobora kuza barakora bahenda abanyagihugu ngo nimuze. Ubwo buryo nabwo uwo ushira ku rukaratasi amaritiro y'isansi agenda umwanya ubifata. Ivyo byaguruza gukorwa muri uwo mwanya nabo bashikiranganje wosanga vy'ukuri turiko dutumwanya. Ikimbabaza nuko batigera babona ko bariko batumwanya. Hari ibintu tagira umutwe n'amaguru. Imuri savedi bimaze iki? Bimarira iki umunyagihugu? Naco rumaze nta karusho bizana ku mibereho isanzwe y'umunyagihugu. Urwo rumuri rw'amahoro rukaba rutabonwa kumwe mu ntererano yago mu mahoro nyakuri n'iterambere. Ni hano duciye dusozera ikiganiro ku isoko, mwariko umushikirizwa na jewe Alexandrine Keza naho utaha. Cyari ikiganiro ku isoko.